ubwami bw'ubutunzi, indero mu by'ubutunzi no kwidegembya mu by'ubutunzi mu runganwe rushasha ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2026. Murakaza neza muri Royaume de l'économie, l'éducation financière, nouvelle génération là 2026. Tutibagiwe na liberté financière. Episode iracari iya mbere, nayo ikigwa icya kabiri, aho twahereye ukungene ushobora kwiteza imbere bivuye mu vyiyumviro. Byose bihera mu vyiyumviro bagenzi. Intango y'imyitwarire n'imiterere myiza, isoko y'iterambere ku rwaruka rwa none. Byose bihera mu bitekerezo. Yego nibyo, bivanye n'ibyo twabonye, twumvise canke twaciyemwo. Amakuru yose twakira aca mu bitekerezo, agaserukira inyuma mu nyifato. Imyitwarire tuza kugira iza guhura neza na neza n'insiguro y'amakuru twakiriye. Harabaye umugabo, uwo mugabo yaraborerwa akagira abahungu babiri. Umuhungu wiwe mukuru akurikiza ingeso ya se, nawe aba imborerwa, igihe ubundi we yarahiye akarengwa ko atazigera ahonja kucitwa inzoga. Bamaze gukura begeye hejuru, bose bari bajije ikibazo kivuga ngo kubera iki tubayeho uku uyu munsi, kubera iki mbayeho uku. Umukuru akavuga ko impamvu anywa ari uko papa wiwe anywa, nayo umuto we akavuga ko yafashe ingingo yo kutazokwigera akoza ikiboreza mu kanwa kiwe. Uwo ubuzima bwarahindutse bwiwe bagenzi. Muri izo nyishu zibiri bigaragara ko bose ari kubera inyifato bagize n'ubwo bari mu kibanza kimwe. Bose bakuriye impande ya se, kandi se yabahaye amahirwe amwe yo kwihitiramwo, ariko inyifato bagize nizo n'ingingo bafashe nizo zibatandukanya, zigatanga n'insiguro y'ico bose bari n'ico bashaka kubaco mu buzima bwabo. Ijambo ry'Imana ati ibitembera mu ntekerezo zacu ni nabyo bisesekara mu majambo. Ibyo bica bihinduka inyifato. Bimaze kuba inyifato n'akamenyero, ubuzima buba bubaye uko wabuteguye. None rero dukore iki mbere yuko twinjira mu cyo twokora? Reka turabe akandi karorero kagira kabiri. Abantu babiri bashobora gutangira bizinesi mu gihe kimwe, mu kibanza kimwe, kandi bagahura n'imbogamizi zimwe arizo bitwa menase. Abo bafise umutahe umwe wanashima, ariko umwe agahagarika bizinesi kuko abona ko irangiye, agaha intege nke ziwe ikibanza, bikamutuma atsindwa muri bizinesi. Nayo wa wundi we akabona ko ibi bihe bibaye nk'akaryo keza ko kwiga, akanafata uduce twasigaye muri bizinesi yamaze kunanirwa, akatwegeranya kugira atangire indabo nshasha mu nguvu zishasha, agaherako agatsinda, mu gihe wa wundi yamavuga ngo jewe naragowe kubera iki natera imbere, ndagerageza bikanka. Ariko kandi aba bombi uko ari babiri baciye mu bihe bimwe by'ukuri, ariko inyifato nizo zisigura inyishu zitandukanye n'ibikorwa bitandukanye mu gihe runaka. Reba inyifato ugira, ico nico cigwa. Niyahe inyifato uriko uragira mugenzi?
mu bikorwa bigukwega bitari ibikwinjiriza. Muri ico gihe ufata ingingo iyihe? Nimba uzi gukora cyane ukaba warasizeho integuro nziza ndetse n'indabo y'ukuri, ukabandanya ukurikirana indoto zawe, ariko kandi ntushike ku iterambere wifuza, ku vy'ukuri ntabwo ikibazo gisigaye kuri wewe nimba utariko uratera uja imbere, ahubwo ikibazo kiri mu kibano, muri environnement usanzwe urimo. Haguruka ugende uhindure ikibanza, kuko aricyo gifise ingorane. Kugeza ngaha nizere yuko muntahuye, goba ukurikirana ibi vyigwa vyoba bikubaga, bikumutiva, ndetse vyoba bigiye kugufasha guhindura imyitwarire, intekerezo no mu gushira mu ngiro bya bindi byose watekeranye. Gumana nanje mu gukora sabone, gumana nanje mu gukora commentaire na like. Rimwe na rimwe nzogenda mfasha urwaruka rwatanze amakomantere mu kubatoza umugambi no kubafasha kuwuplanifya, kugira ngo twese 2026 tuze twishime mu gihe tuzoba tugeze ku iterambere. Comme toujours au micro, ni Élisée Venal. N'allez ni à gauche ni à droite, à lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.